Mwama bahezagire bakoze b'Imana muzobafashe muzobakurikirana aho bari mubafashe. Imana yacu nishimwe. Babakozi b'Imana bo mu bubwiriza uko mungana twababwiye mushike hano none tubona bangahe gusa twavuze abashika 4 cyangwa 5 mwandika aba bantu n'amadresse yabo banguye turiko turasezera igikorane mube mwashitse hano imyaka. Imana yacu nihabwe icubahiro. None re muri kano kanya twagomba tuvuge bikeya. Hariho abantu batakaje amatelefone. Telefone zishika 2 zaratowe ziri hano muraze kubaza. Umwe yarahagarikiye protokole pastori wo mu Kivyuka prote muraza kumubaza ingene bimeze yo muraza kuvuga ibiyiranga ni uko bimeze. Ikindi naco turashimiye Imana yabanye natwe muri iyi minsi yose ishika 4 turi hano muri kino gikorane, naho vyagoranye abantu bajeje protokole bashiki babwe ntibabamenye. Bamwe tuvuye guherekeza twasanze babazibiriye hari imodoka ari yiri ntibyakunze ko bashika hano, ariko ibyo byose mu gikorane niko byama bimera kandi abo bantu nta ngorane ibyo bakoze nuko nyene. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero muri kano kanya nkuko bamaze kubivuga twatumye intashyo muri babandi bose kandi namwebwe nyene ishengero iyo mwaje muva hose turabashimiye cyane muri vya bikorwa byose twakora. Imana iduhezagire twese. Imana iduhezagire. Twagomba tubasabe mu byaguruke turangije no gusenga Imana. Twagomba dusabe umwungere wacu bashike baturangirize n'igisabisho. Gorora ibiganza byacu. Akira amashimwe yawe Mana we, akira amashimwe yawe nyakubahwa. Akira amashimwe Mana we, akira amashimwe yawe nyakubahwa. Yo akira amashimwe yawe Mana we, akira amashimwe yawe nyakubahwa. Akira amashimwe Mana we, akira amashimwe yawe nyakubahwa. Mana data wa twese turagushimiye kuri porogaramu zose twari twateguye muri aka karere Mana. Turagushimiye ibyo wadukoreye hano Mana i Bubanza. None rero nuhabwe ishimwe n'icubahiro. Turongeye gusabira ishengero ryawe Mwami muri aka karere, muri iyi ntara ya Bubanza, muri aya makomine y'iyi ntara no muri aya makomine ya Cibitoke. Mana yo mwijuru, uhereye hariya muri komine ya Rugazi, hariya muri komine Gihanga, hariya muri komine ya Mpanda, hariya muri Musigati, hariya Ibuhani Bubanza, mu izina rya Yesu Kristo, hariya Buganda, hariya Murwi, hariya Bukinanyana, muri aka karere kose kaya makomine turatangaje amahoro. Haleluya. Aba bantu Mwami baje ngaha, amahoro yabo bakurikirane, umugisha wabo bakurikirane. Urabona turi mu karere gashana imbibe n'ibindi bihugu, turavuze ngo amahoro yawe azitirira Uburundi Mana.
haleluya haleluya. Urahezagirira ishengero, urahezagira uburondero bwabo, ibyo bazokora ko byose muri iki gihe biragira umugisha. Ubu rero turuguruye amayira, turacagaguye imigozi y'abadayimoni, turangiye satani gutegwera abantu bawe bavuye ku musozi wawe wera. Tuze twumva inkuru nziza kw'aba bantu bose bashitse amahoro. Turagushimiye ingene wahezagiye ishengero, turagushimiye ingene wahezagiye abakozi bawe wari waturungikiye. Turuguruje amayira yabo baze gushika amahoro, baze gusanga umugisha n'amahoro mu ngo zabo no mu mashengero barongoye. Twese turavuze turakoze, turagushimiye ibyabaye kandi turakwizigiye ko nibizoba. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mujana amahoro no mugisha ya Kristo Yesu.